Hari impamvu yotuma urangurira imigambi yawe mu Burundi kandi hari n'impamvu yo gushira imitahe yawe mu Burundi na cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Turabaramukije mwebwe mudukurikirana kuri Agro TV Burundi. Ikiganiro ni Mode Agro kirifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID kigashikirizwa kandi kigategurwa na Agro TV Burundi. Turabaha ikaze. Turabaramukije tubaha n'ikaze bugira kandi mwa kino kiganiro cacu co kuri uno munsi mwebwe mudahengeshanya kudukurikira kuri Agro TV Burundi. Uyu munsi twagendewe na Deje akaba aserukiye PID Portail d'investissement de la diaspora, akaba ari wagiye kutuyagira vyinshi kubijanye no kuzana imitahe mu gihugu cacu Burundi n'akamaro birimwo n'akarusho birimwo. Tumuhe kaze. Amahoro cane. Yego, murashobora kwidondora mukanavuga no mu ncamake icari co PID? Nitwa Christian Bazaguseruka, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Portail d'investissement de la diaspora, PID mu mfunyapfunyo. Ni ishirahamwe rifise intumbero yo gufasha no kuvuga abarundi bari hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye kugira ngo bashobore kuzana imitahe yabo, bashobore gufasha igihugu mu bijanye no kugwiza akazi, kuko murabizi ko akazi dusanzwe atari kenshi cyane. Rero twifuza guhimiriza kugira ngo bashobore kuza kugira icyo bafashije. Yego, Christian, mbega nk'akarorero nk'umuntu aba mu gihugu cyo hanze canke aba mu mahanga, ibintu nk'ivyo, ni gute ushobora kumwumvisha ukamwereka ibintu bikuru ategerezwa gukora n'impamvu yotuma aza kuinvestisa mu Burundi na cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi? Murakoze cyane. Icambere nuko igisata c'uburimyi ni igisata nkoramutima ku bijanye n'igihugu cacu, kuko ni igisata aho abantu benshi cyane babeshejweho n'ico gisata c'uburimyi. Ibiharuro vyerekana yuko ibice 90% abarundi batunzwe n'uburimyi. Ico gisata ni igisata kitaraba exploité ku rwego ruhanitse, kuko ibiharuro vyerekana yuko ibice 85% vya superficie y'Uburundi biri potentiellement agricole. Ni ukuvuga ko birashobora ko ari espace itaraba exploité neza. Mugabo rero gaca byongera bikerekana yuko ibice 43% ari byo vyonyene biko birakoreshwa. Byumvikana ko ibice 44% vyonyene bataraza kuvya exploiter. Urumva hari impamvu abantu bafise imitahe bashobora kuza bagashobora kuinvestisa muri ico gisata. Ego, hariho abantu bavuga ati jewe icambere sindi mu Burundi, ni urumva nta muntu ahari azonkurikiranira utagirira icizere umuntu. Abo nabo bica bigenda gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe ishirahamwe ryacu Portail d'investissement de la diaspora nico kibazo rije gukemura. Ni ukuvuga yuko umuntu aba ari hariya, iryo shirahamwe rica riba hagati yiwe n'ivyo agomba gukora ngaho. Ni ukuvuga yuko nk'amaserivisi dushobora gutanga, turashobora kumufasha tukamugira coaching ku bijanye n'urudandazwa cyangwa bijanye na investissement ashobora kugira ngaho. Tukareba ko iyo investissement izoba rentable, izokunguka. Ashobora kubagirira information, tukabategura ku buryo bumva ko iyo projet ije ari iwabo, tukabereka uburyo bashobora gutanga amaraport neza ku mwanya régulièrement, eka mbere tukamugirira na suivi ndetse amezi 2 canke 3 bivanye nuko avyifuza, kugira ngo igikorwa ciwe gishobore gushinga imizi. Urumva hari abantu baba ari hariya baba bavuga bati twebwe nta bantu bacu dufise hariya, canke se naho dufise abiwacu hariya kumbure ntitubizeye neza ibintu nk'ivyo. Ni ukuvuga yuko turafasha uwo mugwi aba yaduhaye ku buryo ico gikorwa baciyumvamwo, bumva ko ari gwabo. Donc byo byose bivana n'ukuntu abantu baba wabigishije, atari gupfa kurungikira amafaranga umuntu gusa ngo akira amahera agenda ukore, uvuye kuja gukora ivyo atazi, n'umugambi atize, yakubesha ari ino ngo ndabona ngo bizana amahera, ntiyavyize neza, ntiyaravye ku isoko, usanga arayariye kuko ni ibintu bitizwe neza. Urumva ku kintu kijanye n'amahera mwebwe nta kibazo, byose murayakira mukabikora byose atakibazo? Wanashaka twebwe amahera yiwe ntabwo tuyakira, twe gusa umugambi we turawiga neza, tukaraba ko umeze neza, akaduha abo bantu biwe tukabamwigishiriza, hama biheze abo bantu bamaze kumva ko umugambi ari gwabo bakawumva, agaheza akarungika amafaranga
abo bantu be bakagenda bakagura ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bashobore gutangura kumva uwo mugambi. Yego. Yego, hariho mbega Christian urashobora kuduha igicapo canke ukaduha nka image y'umuntu yinvestishije mu Burundi, ukuntu igicapo kirimo inyungu aronkamwo mu kuinvestisa mu Burundi, akarusho uko biba bimeze aho zita bitanga. Mu bisanzwe umuntu agomba kuinvestisa mu Burundi hariho abunguka, hariho n'abo bitagenda neza. Umuntu akoze umugambi mwiza arunguka. Nk'akaroro nka jewe nsanzwe ndi umurimyi, nsanzwe ndi mu gisata c'uburimyi, nsanzwe nkorera mu gisata c'igiterwa c'umuceri, aho nko kw'isezo imwe nshobora kuronka nk'itoni zigenda kugera kuri 5 z'umuceri, nakoreye ahantu hangana na ar 56. Donc ni ukuvuga yuko uwo wonye n'umwimbu mwiza. Umwimbu mwiza uvuye kuko mba naronse ibikenewe byose, imbuto nziza. Donc urumva ugiye gutanguza umugambi utize neza, uronka imbuto nziza, uronka ifumbire nziza, byose ni ibintu bishobora gutuma ushobora kunanirwa mu bifise ugashobora gutera imbere, umugambi ugatoka. Mbe mukorera mu kisata muri abo bantu nk'umuntu ari hanze ashaka gukorera umugambi mu Burundi, mufashanya mu vyerekeranye uburimyi gusa, ubworozi ntabwo mufashanya nabo kubikora? Turashobora kucigira hamwe tukaciga kugira ngo dushobore kumuha ikintu kimeze neza, ico cose umugambi wose aba yifuza. Urumva uretse umugambi w'uburimyi n'ubworozi, imigambi yari yose murashobora gufashanya nabo kubikora? Yego, uwo dushobora kubona dushobora kwiga turashobora kumukorera. Yego. Hariho abo muba mumaze gukorana ukaduha nk'akarorero ati abatwara amaze gukorana kandi vyagenze kuno? Murakoze cyane. Turamaze gukorana n'umuntu umwe ari mu gihugu ca Canada. Kwisanzwe amaservice yacu harimo n'amaservice yo kubafasha kugura amaparcelle. Hari abantu baba bari hari babifuza kugura parcelle, donc rero kumufasha kugura parcelle ya 120 mètres 663 Igihanga kujya gatanu. Iyo service twashoboye kuyimukorera, turimugurira neza, yararungitse amahera, ubu parcelle ni gwiwe yanditswe kuri we. Yego. Yego. Namwe turabashimiye ko muradukurikirana kuri Agro TV Burundi, murakoze cyane. Thank you.